umugabo wanje ntitwari bw'abana no yambwiye ati umviriza ndakwere umuhamagaro wose uragoye ko tekezo guhuramwe n'intambara ahubwo ubunyi rero hageze uko wongeza giya ushiremo vitesse ishasha ari indi support dukeneye nyene itaraboneka ariko ngira ngo bizokunda uko bazogenda babitahura niko bizokunda kuko ndibuka mu minsi yahe mu myaka yahera uko babitamane hari igihe shitani akwangira gukora ikintu kandi hari umugisha wawe umutima nkumva umutima uri kurenge ati oya ntubikora undi oya bikora undi hama je nyene umuryango wacu nta kindi kintu dukora atari sinema kandi ntitubayeho nabi rero kubona tubayeho uko tubayeho twabandanya tunakora nuko biriko biratwungukira ico kintu twageze kukigira turi kumwe na ba Mede na ba Riva na baciza na bajo yakima kibaruguru vision yabo n'amavyuzi gusa kuraba yarose zingaye orke bijyanye ni ibintu bisanzwe urashobora no kuba kandi ibi bintu by'ama challenge babibayemwe igihe kinini abasineyaste twikubita Agashi liste tatanguye kuyandika baze bariyandika wagwan ma people mwiri buce mwaramutse nizere neza ko mumeze neza iyo mumeze neza tumeze neza Ishoboye MC Gondos alongside Bass Mix Easy iyi ni kuri Anashare reka namwira shimira Imana kuba twavyutse umwuka w'abazima reka manze shimire cyane bagiye utsanzukanye bari mu bihugu bigiye utsanzukanye niteka ridasanzwe ariko ndakwibutsa neza yuko dufashwe mu mugongo na DH Telecom imwe muri primaire imeze neza cyane mu gisagara ca Bujumbura eka no mu Burundi bwose mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it. Murazi neza yuko twatumaze imisi dukorana n'ikibanza kimeze neza back to the ball ariko cahuye n'ingorane kanaka inkongo y'umuriro ariko twongera duha poli cyane Big Boss Willy ariko turi kumwe n'umwanditsi w'amareresi menshi n'umufisi byishimo cyane ari hayize igihe kinini atahiganiro kimwe tuko turakorana ariko uno munsi turicaranye in the house yitwa Uwimana Vaccine aka Fanny Lavine muri kino gihe ni Mrs Mwamikazi Fanny umeze gute Fanny? Ameze neza bro. Amakuru yawe? Amakuru ni meza ndashima. Uraberewe cyane pe. Thank you. Mbere wana uniforme? Wambaye uniforme ya True Afa. Izi uriko urabibona neza. Ni True Afa guhera hasi gushika hejuru bari. Ariko Fanny ndamukiriza abakunzi ba Anashare twagiye dukora ibiganiro gwitsanzukanye ariko kuri incuro niwe moya tukuronkeye ko kukunda zineze yuko ari meshi bari bagukeneye ariko kuri uno munsi wite kudasanzwe mu kiganiro Top Talent Show twakiriye Fanny Lavine Fanny ndamukiriza abakunzi ba Anashare this is City abakunzi ba Anashare jambo sana mumeze neza je ndameze neza ndashima Imana ndeke kuba ndi hano kino kiganiro nizeye ko atanumwe aza kugicira hagati muza kukimara ariko abataragira subscribe manje mu subscribe kandi kiganiro kugira kuza kugirwa cyane tugire partage tukurabe rero cyane ariko imbere yuko nza gushika ku izina Fanny Lavine ndakene neza yuko kuko ubuto bwiwawe canke challenge wagiye ucamo zigisanzwanye ziza kwigisha benshi muri new generation kino kintu ngira mvuge mu mbabarire cyane baza kugitahura nabi kuko Fanny uri umwe mu bakinyi mu gihugu cyacu Burundi benshi baje muri cinema kubera babonye ishusho ya Fanny bifuza kuba nka Fanny Lavine siko ariko dukatangura kwizina Uwimana Vaccine imbere ko tuza kwishigushika kwizina Fanny Lavine Uwimana Vaccine ninde
Uwimana Fraxine ni umurundikazi Ego. avuka mu ntara ya Muramvya hariya mu bami ego ibukeye Bukeye. ego Hama nkaba ndi umukobwa wa kabiri mu bakobwa 8 ego nkaba ubu nkaba ndumukinyi n'umwanditsi w'amareresi Yeah. nkaba nubatse ego nkaba se n'abana benshi abana ubu ndi ndaguharura rimwe kabiri gatatu ni batanu batanu abana batanu ego eko nuko ego ariko Uwimana Fraxine bica bihura gute na sinema nivyo ni umwana w'imuramvya ariko muri kino gihe akorera ibikorwa vyiwe mu gisagara ca Bujumbura sinema mwace muhura gute ukuntu nawe na sinema nakuze mu muryango nk'abandi bana ego hamanza kuba umuvyeyi nkiri muto ego maze kuba umuvyeyi nkiri muto cangira ivyifuzo byo kuzokwandika igitabo ego nandike igitabo nzosigira abandi bajene bamenye ukuntu bigoye ku muvyeyi ukiri muto bituma ukira amashuri hagati bituma ugira izindi responsabilité zigusumba bituma indoto zawe zigira zicika zigira rero nguma numva bise ishaka kuvuga ko yuko no kwandika igitabo ego ariko Imana itabura uko ibigenza icayifuza yo yuko no bikora mu mareresi ariko n'undi gitabo nzocandika kuko mu mareresi ntibihereramo ego ko no kwandika no kora amareresi novuga ko nakuye ibintu byo gukina filme mu ivyo vyiyumviro nari nagize niyo challenge nari nahuye nayo nyine Imana icimpuza no mu producteur yitwa Happy Liva Imana imuhumugisha cyane abariwe anyinjiza muri sinema nta nubwo nari numva ko byobaho ndibaze neza yuko mu gihe cyanyu byari bigoye kugira abavyeyi baze batahura bino bintu byanyu yuko mwinjiye muri sinema muri famille bakwakiriye gute utanguye kubona kuri screen cyangwa mu sinema zigestanzukanye muri famille bavyakiriye neza ego entre tazi nari nkiri umwana wo muhira narakuze nigenga nipangiye abana banje babonye nk'abandi ivyo nibiki ako gusa baca bararyoherwa ko babonye ko ndiko nkora filme zigisha ndibuka no muri lancement nakoze ya filme urugendo baraje baranshigikira babibonye neza gusa nyine bakoma bibaza ati byo bivuga yemwe nazo hava agaragaza ibitari ivyo ariko bari babona ko nari baze ko umuntu akuze ivyo ndimo batoce bakunjije ngo ngiye muri iyo ubwo buzima mu guhura nabwo bugiye butsanzukanye ariko numva shaka kumenya bwaguhaye experience imeze gute kuko ndibaze neze ko waciye muri challenge zari zigumye siko zaguhaye experience imeze gute dans ma experience icambere yo kwizigira Imana kuruta ibintu byose kandi byama experience yo gukura mu mutwe ningoga nkiri umwana ntarakwiza na 20 urumva nanje nari mama w'abana ntegerezwa kumenya uko abana babayeho ntegerezwa kumenya iki byarankujije cyane wagaragaye muri sinema nyinshi siko ariko isinema watanguye imwe uvuga ati vya bintu birakunda ati vya bintu ndabigumamwo bizogaburira umuryango yari yahe yari sinema yiwawe canke yari yuwundi kubwikiraka bari baguhamagaye je ubwa mbere ko ndavugira ngire muri sinema neza nababwiye ko nahuye na Happy Liva uwo munsi ndibuka twari tugiye gusezera kamikazi yagomba agende hanze hama Happy Liva niho twaje tumenyana ahamara ansaba nimero ico gihe nakora ibintu bya fashion nadandaza impuzu ansaba nimero nk'umuntu azokwambika abakinyi rero umunsi umwe bari muri repetition acara telefone ati ngo urabe abakinyi uzokwambika ndagenda uko ntari no muri ivyo bintu ngiye rero muri iyo repetition umuntu yereka agirisha repetition aca avuga ngo uwari gukina iyo hall nyaje aca avuga ngo hakine wewe mademoiselle umva urana uko bitanaboneka ko wari usanzwe uri umwambitsi hakine wewe mademoiselle turabumva ni muri repetition nanje ndatinya kuvuga ngo sijewe ariko nari timide cyane ndatinya kuvuga ati je ivyo navyo ndimo ndatinya kubivuga ubundi mu mama twari twicanye nawe n'Imana imugisha nawe yatumye ntimba nawe yitwa Sandrine acarangirwa ngo pasi nta nakimwe ndavuga ati je ndikuyazi gute ariko
mbona hari n'abana benshi nsumba baguma bandaba hama umutima umwe kirambwa abo bana bibaze ko byakunaniye basubereke hama nimwasokora ukadukunda cyo ndavaza cyo ndactinga bacabona biraryoshe iki niki camera kuri iyo film bacabangira n'umu actrice principale mu iyo film yitwa ubuzima uca ndakinamwo bigenda neza umva je nahereye ku kiraka ya hama ariko nari numva umenga sindabishaka gukina cyane sinabishaka haheze igihe ndakina no mu yindi yose Sandrine twari twicanye yambwiye ngo pfa hasi ntacu haheze iminsi sinzundi yamumagaye numva umenga umutima uri kuranyankira mane hari igihe shitani akwankira gukora ikintu kandi hari umugisha wawe umutima nkumva umutima uri kurangira ati oya ntubikora uwundi oya bikora uwundi hama ngiye gusenga aca umukozi w'Imana aho nsanzwe sengera meja apotre Simon aca tiko turasenga cyavuga ati wowe umuhamagaro no gukina irerezi kandi uzomusa mu gihugu cyacu uzokora ibi nibi uranabi ibintu by'amaprofesi abantu bahora babibona barabibona umutima cyane dawe nababa escroquer umukozi w'Imana urumva ati jenzi stare wapi na wapi jewe ni cinema wapi na wapi umutima ko naye ko ndanabikunda ti ahubwo tanguza ivyi wawe vyihuta tahohore uraruzanye mukurumva muregeze ivyo ntibivuge bivugira mu mutima haheze iminsi mbwa nkaguma nimvira ko kandi burya kandi nuko nimvire nzo kwandika ibitabo nese mutangura nkandika bazi nitwo nkandukina ikiniki bon candatangura rero ndakina twamahasa mbona abantu baratanguye kudukunda candakina urugendo rero candandikamwo true story nka pourcentage zingahe kwivyo nacaka kwandika mu gitabo baca barayikunda sana mbona ngiye muri competition ya festival mbona ibaye ya mbere nanje mbaye wa mbere cyangwa ati bya bintu nibyo ni bya bintu nibyo rero reka rero ubonye ndabigira akazi rero gushika n'uyu munsi uratanguye kuboneka kuri screen mu cinema zigisanzwe kwanya ariko numashaka kumenya feedback byari bimeze gute mu kibano canke abagenzi bagiye tsanzwe canke muri famille bakubonye kuri screen message ya mbere watanguye kuronka yari yimeze gute message ya mbere natanguye kuronka y'umuntu abimbaza yari kuri wanje no yambwiye ngo ivyo nuko ari ngugiye mu ngo si byiza ngo bireke ngo ndabwa noya nana kimwe ni ibintu byose bivana n'ukuntu bigiye mu ngo sawa ni fresh abacabona biriko bigenda neza abona ndavyitwayemo neza ubure nibo bafana banje ba mbere kabisa gushika ubu ndemeza neza yuko nkukana nawe bivuze yuko hariho benshi binjiye muri cinema kubera izina rya Fanny Lavine uvyakira gute iyo ubona new generation bariko barinjira muri cinema bavuga ati ndakeneye kumera nka Fanny Lavine uvyakira gute biraryoshe cyane kuko ukibona ko babereye urumuri kwiza abandi ikindi nacyo kinyohera nuko namba ugo rumuri kwanje gwarabamurikiye nuko nzi neze ko rutariko bamurikira bubajana muri no mubajana hano habi ariko na hano heza iyo uhagiye neza rero umamagara nyene n'abantu bifuza gukora cinema ugende mudashaka kumera nka Fanny Lavine ahubwo ugende mwe ufise ikintu wumva wifuza guhindura muri societe wumva ufise ubutumwa ushaka gushikiriza kubera ko hari gihe wovuga ngo shaka kumera nka Fanny Lavine nawe byaciye ugasanga ntavyo woshobora kuko namwe ibintu urabiziwe duhura n'intambara nyinshi cyane ugasanga rero wowe waje uvuga ngo shaka kumera nka Fanny Lavine mwaka umwe 2-3 urakoze biraso ukacubihagarika uje ukora uvuga ati je nkeneye kuba ni bon ubimwazemo igihe kinini ni Fanny akoresha imbaraga zimeze gute kugira tugume tumubona kuri top hari benshi bigeze kuvuga yuko Fanny nawe nyene yari yagiye mu karuhuko ariko ndaza kubigaruka ko ukoresha imbaraga zimeze gute kugira ugume kuri top mbo bagomba kubona ati naho Fanny atari karasohora cinema ari karakuza new gen Z ariko aguma kuri wa murindi ni navuga ati sinzi n'ubuntu bw'Imana n'ubuntu bw'Imana nyene na wowe nishaka ubu uvuga ati jewe ndi mwiki kintu
Jeka ndakubwire sinzi kuba akazu yaje. Ego. Ndakunda ndi mu kintu ndakibemwe ntakirimo sindakirimwe. Ego. Ya mga kuba akazu yaje uku sindabikunda. Tutitaye kuri challenge wagiye uhura nazo zigesanzukanye za kera reka dufate challenge nko mu myaka nk'itatu canke ine. Niya challenge yatumye fana avuga ati ikamutirimutse kavuga ati je bino bintu mba mu mengo no bivamwo ariko akagaruka avuga ati je umuhamagaro wanje no kwacting kugira ntange message. Challenge nahuye nayo ni kwa kuntu usanga uri kuravugwa ukavugwa nabi n'umuntu akuzi kandi ko karakubeshera. Ego. Umuntu akabazi ko karakubeshera ubwo ukabona nyene yashimitse ariko arabikuvuga nabi. Ego. Ku ma social media niho nyene umutima waje ukavuga ati ibintu mva no biheba nkitandukanya n'ubu buzima bwa social media. Ariko Imana yaguhamagariye mu kintu bayaguhamagariye mu kintu. Umugabo wanje ntitwari bw'abana no yambwiye ati umvirize ndakubare umuhamagaro wose uragoye ko tekezo guhuramwe n'intambara ahubwo ubunyi rero hageze uko wongeza giya ushiremo vitesi shasha ndabandanya tu. Ego. Izo challenge kandi wazihuye mukiri ivya bindi by'abasheri shusho na papa haya. Ego ntibyari bwanamenyekana n'abantu bari. Ego nubwo aho ushika kuri butatu papa haya ariyo Kezimana hariya yakubari ati Fanny utegerezwa kuguma uhagaze bwuma. Ego ico yarakimbwiye nk'ibintu byabaye saga yabaye nyinshi kuri social media akacanya ka telefone nkama iminsi nta telefone nkoresha kugira teke kubibona. Urumva nyine kutuntu nk'utwo akanera intege akanshitura umwanya wo gukora ikintu nikawushije akacishitura wewe harageze kugira ibintu nk'ibyo. Ego uvyakira gute kuba wararonse umushinga nahe wawe ashobora gufata umwanya akavuga ati jewe umufasoni canke umukenyezi wanje reka ndamubarira ati bino bintu ni lazima upambanisha. Uvyakira gute? Cyane ubuntu bw'Imana vraiment n'ubuntu bw'Imana kuko abagabo benshi bashigikira abadamu babo barashobora no kumushigikira umudamu ugasanga uri umugabo uramahaye umutaye gendo dandaza ibiyi cyangwa iki ariko ntumwigishe kwa kudandaza ati udandaza kuyunguka yogira iki. Ariko jewe n'umugabo anshigikira ku buryo nk'ubu naje mu kiganiro ariyo yambwiye ati ambara uku gushika no kuyerena ati wambara ibi. Umbe uko ivyo nyari ibintu nyene sindi n'ukuntu no bivuga nyene reka imbere ko tuza gushika ku cinema mwamikazi reka duhagarare gatoyi kuri cinema data. Cinema data mu gusohoka harimo amaraso abana bawe. Iyo strategy byagenze gute kugira uvuga ati cinema data reka ndayizanemwo abana banje bagaragare cyane gusumba wowe nyene reka navyo gusumba wowe nyene ukagaragaza new generation hariho abagiye batsanzukanye nagiye mbona amaraso mashasha siko iyo strategy byagenze gute kugira wiyumvire kuzana new generation mu cinema data? Bon ukuntu byagenze jewe casting nyene niyo inyereka ati zanuru kandi igiye cinema data cya mbere cyatuma nshiramo abana banje bari muri vacances. Bari muri vacances bafite umwanya wa shooting hamikini naco nako yari histoire yiwanje nkiri mutoya nategeza gushira byo mukoko wanje kubera ko birasa ni true story. No oya ushobora kubera message watanze hari benshi bwakoze ko bari mu ma challenge nkajya igesinima data ariko bariko barakira akavuga ati ibintu byose birakunda birakunda si true story ijana kwijana ariko jewe filme zose nandika haba harimo akantu kaga true story kaba karimo. Ariko inyuma yo gusohora cinema data baravuga ati Fanny Lavine ya hari ukuntu umenga ariko aracumbagira hari ukuntu agacumbagira ziya challenge uheze ukazakira gute? Ivyo ni bisanzwe vyamaho hariho nkavuga ngo ndiko ndacumbagira niko babibona kandi nukubera ko banyipfuza kumbona ndi hejuru cyane. Ariko jewe ndashima Imana kubera ko ndibuka nko kumupfakazi no mupfakazi ko bakunze cyane. Ndibuka turose dika ku muzi
twaraserebra tukaryoherwa ego tubona data turarose 30k ku minsi 40 umva je n'abantu bati ego biko ni sawa ariko kubera abakunzi banje baba bashaka ati oya ibirenze aho bikora ego yanche tumo cyabona umenga biriko bigira uku ariko ni vyiza ni vyiza ariko reka twinjira ku sinema Mwamikazi yasohotse ku munsi wa mbere ndanagukeza cyane kuko ni sinema ubona neza yuko yanditse neza pe siko ariko mu kwandika Mwamikazi wari mu bihe bimeze gute ni true story nakuya nyine wabivuze mbega byari bimeze gute ayo mashugwe rero y'umwanditsi nayo mugabo wanje Kezimana story ni Kezimana no haske ndibaza barabona niwe yanditse ntabwo ari je nayanditse gusa je na directing ego nkuko bizaro ide original biri mu muntu ego niwe yanditse hama arasanga icyumviro ndabona ni bon hama turayikora je cha directing sino niwe yanditse sinema nziza ndabatuye sinema nziza cyane jeje ndiko ndayiraba akimbwira nyine akimbwe nabwo ati wow ego ariko ishire mu kibanza ciwanje uri kuritegereza uri kumwe n'abana muhira isire mu Mwamikazi uri kuritegereza kuri screen wowe nyene wihiga icapo kimeze gute wifate yuko jewe ndi umufana wiwawe wishire mu kibanza ciwanje ndiko ndakurikirana sinema Mwamikazi siko je wibaza yuko nza kwiha igicapo kimeze gute uza kwiha igicapo kimeze gute message ego message reka turinde ko episode ya mbere dushobora kubona message exactement ariko ndibaza barabonye ko ari umugore n'umugabo bahereye mu buzima bubi cyane tukaba barimva ati ngira ngo Imana izobahezagira hama umugabo ahemuke cyangwa kuko nivyo tumenyereye cyangwa umugore ahemuke ariko wait and see feedback ubona gute mu bakunzi ba FANNY LAVINE mu bakunzi ba sinema mu gice cy'u Burundi feedback imeze neza cyane ku bamaze kwiraba bose uretse ko gusa urabona ikibazo tumaze imisi tufise cy'ama connection n'amatara ego ariko vuba bigiye guhera bariko barabitunganya bigiye guhera rero hariho benshi batarayibona kubera ico kibazo c'ibyo ariko bamaze kwibona bose bavuga ati irakaze naje ubwanje aziko nawe iragutira ubwo iki wawe ushobora kubikurikira nkuko kavuga ati ego mugabo ego cyangwa iravuga ati wow muhira n'abana ko bo urumva baramaze kwibona yose bama bayisubiramwo imisi yose ugasanga bakora iraba ukavuga we duhe ikindi gice turabe iraryoshe twitegeye yuko FANNY LAVINE tugiye kumubona cyane kuko ndibuka neza yuko challenge wagiye uracamo zigiye zitandukanye kenshi wishura ati nakunda rera hariya sigo twitegeye yuko FANNY LAVINE agarutse muri ya shusho yaba bandi binjira muri cinema new generation bahajya nakwambia yo muze mu ebana ntaguruzose yo mana yanje muri kino gihe hariko harakina new generation abagiye batandukanye amaraso mashasha ndaza guhagarara ku bitsina byose gitsina gabo n'igitsina gore muri new generation nuwahe mukobwa ubona ati uyu mwana niya bibandanyuko arashobora gushikanaho abandi bakuru biwe batigeze bashikana idarapo y'igihugu cyacu Burundi muri new generation bariko baraza ubu bose ni bon kubera sino bashira kuri etape yiwawe sikiri oya bon abariko barabizamwe ubu bose ni sawa cyane kubera ko icambere baba bari kubakora ivyo baravye ku bandi cyangwa barafashe umwanya wo kuvyiga bakabishoza bakagira iki je mbona bose ari bon courage babandanye kandi nyene dukuyemwo data niya hindi sinema ubona neza yuko muri ayo mezi nk'atanu aheze uvuga ati je wi sinema nayo nyene yaragombye kunkoma ukuntu zose vraiment nta sinema nimwe kwanza ubunye n'amareresi urumva benshi cyane utoshobora no kumenya ubunye nibaza ko ku munsi hashobora gusohoka ireresi zirenga nka 20 je mbona amarinki nkavuga na barakina barakina ni nyinshi kandi ikindi naco womenya nuko ariho abana usanga bataratangura kumenyekana ariko ugiye kuraba story zabo ukavuga ati
History rankomye kweli. Ego. Sherige niwe nanye ndamucokoza sheri urazi gituma we history yawe iryoshe. Ego. Kutarandikanye ikintu uraruha. Rinde no banga twebwe. Zotangwa kutwandikira ubuswagi. Ego. Rero ugasanga ntibaramenyekana ni ibikuko byabo ntibiraje abantu. Ariko ugiye kuzira ukavuga ati wow. Ugasanga bikinye neza, ni story nziza. Ariko Imana baje imbere. Ubu bwinshi bw'amasinema ubona neza yuko buzofasha iki mu terambere ry'igihugu cyacu ubona cyangwa mu terambere mu gisata ca sinema? Bizofasha kubera ko icambere antwa bararonka uko raronka iyo gwirirwa bariko barakora kandi igihe cyose bidafite ikintu kurakora niho ugira n'ivyiyumviro bitari byiza. Rero kandi igihugu hari n'icubakwa n'ugwaruka n'ugwaruka rufite ivyiyumviro byiza ntankekana igihugu kibaciye. Muri kino gihe True of Fanny niyo zina rya mbere muri cyacu Burundi rifise contract nyinshi cyane n'ama company siko hajya urafise umuntu yo bagutanga imitahe canke ni leta ya kuvuga ati reka nipambanisha sha ni Imana vraiment nta muntu numwe anshira mu mitahe mbe kubera batanga ako vraiment ego sinzi cyo bibazo ngo ndi boss yarenganye ntangene nta muntu numwe vraiment jewe anshira mu mitahe Mungu tuna maombi wibaza yuko habuze kugirana abantu b'abanyamitahe baze barabegera bavuga ati kuko murashikana idarapo mu makunga giye tsanzwe guca c'u Burundi wibaza yuko habuze iki? Ubu kwanza reka tubanze dushimire aya makampani atwizera tukagira tugakorana mu kwamamaza ibintu byabo niyo ni support n'atari support kubona batwizera biratuma n'abandi baboss bavuga ati kumbe hariho n'abandi bantu bagira urumva bigatuma batumenya ababoss bakaganira ati je ibintu byaje byamamazwa na naka mwumva nivyo turabishima ariko hari indi support dukeneye nyene itaraboneka ariko ngira ngo bizokunda uko bazogenda babitahura niko bizokunda kuko ndibuka mu myaka yahera uko babitahura n'ubu sico kimwe ubu nyaro nkano ushobora kubona badutumiye nk'aba cineaste ukavuga ati wow banyumviriye gute kumva nyene biraryoshe ariko kindi gihe baradufata nk'abantu batabaho batariho bakatubona nyene nk'imburakimazi awazomba ngo bakino utugenegene ngo bari abantu ngo bakino dukino rero tube n'umuntu amwe ngo nkina gakino ko ibihombo bazi birabaze gushikuvura ko bari ngo mukino dukino bakavuga ngo babandi bakino dukino jadavuga je singino dukino kwera je ngura filme ya kandi n'umwuga kandi abarundi twakuze bavuga ati nta mwuga udakiza kiretse kuroga gusa rero gukora filme n'umwuga beke kuvuga ngo gukino dukino Ucumenga na wa mwana yikafinisha ibintu ya ariko hariho nabo musanzwe musangiye akazi bavuga ati ngo ni za nkino nyene ngo canke ni za ninde nyene ngo nta birenze abo nyene n'abatazi byo bari mu kayinja vyizama ariko mu kurangiza mu gice cy'u Burundi hariho amicale des musiciens mu gisata c'abaririmbyi ariko igituma nakikubajije urumwe watanguriye abandi habuze iki kugira namwe muzana amicale des cinéastes mu gice cy'u Burundi muze murahura mugiranira amanama habuze iki muri rusange ugeze turababona ati banaka bafise urunani kuko ndibaza neza yuko n'amakakte mufise oya uraza ngo yuko nyibukije ico kintu twageze kukigira turi kumwe na ba Mede na ba Riva na baciza na ba Joakim bakibaruguru iyo byahereye numbazi ako vraiment twikubita Agashi niyo hariho ibintu batarakangukira cyane abantu bakora ama cinema ugasanga bo vision yabo n'amavyuzi gusa kuraba yarose zingaye orke bijyanye ni ibintu bisanzwe urashobora no kuba winjiza amafaranga menshi ata vyuzi nyishuro usumva ujye yinjiza vyuzi nyinshi cyane rero twebwe turacyasamariye kuronka baro kubona ngo yabise vyuzi zingaye ibihumbi jana ku munsi turakwiye nyene twikubitaga abasineaste twikubita Agashi liste tatanguye kuyandika baze bariyandika muze nkiyandikishe tugire iyo ntuzeye nico ikinumva usaba abakora dukurikirana rwitsansukanye abakunzi ba sinema mwamikazi hariye ico nosaba no kubandanya bakunda ireresi ndundi banayikundisha abandi mudutera intege tutakoze vyiza apana kuvuga ngo ngo ivyo bintu ngo bisa ngo
ariko mutubwiye mwari guhindura nk'uku cyangwa mutubaze ko tutagize ikibazo c'uburyo bwa kamera mu terere kuri ibikoresho byiza cyo tutagize ikindi kibazo kapana ngo tuca mu duce ngo ibintu by'abarundi ngo ninde wibuka uko bari abantu n'abastari bakomeye n'aba legend mudutera intege nyene twakoze bibi ego mutubwire mwama bitubwire mu buryo bwiza akuntu tuba twarusha ego ikibazo ca nyuma kajya kantu ka solution kapo ku ma prank mwakiyumviye gute Fanny kuko kamaze gutsitaza benshi bon ofate kubisanze ego umugore n'umugabo ego twakuze tubona umenga nabantu nyine bagomba kuba seriye bifashe ku ariko urugo rwiza rurangwa gukina ego guterana intege kuganira kuba abagenzi umuntu mubana mutabaye abagenzi biragoye yuko mubaka rukaguma ariko iyo umuntu mubana iyo mubaye abagenzi biraryoha cyane rero nkuko kuba ubugenzi no gukina murakina rero prank ni umukino umwe muri nyinshi dukina twashimye gushira habona rero sinzi naje umugabo wanje ko yavyumviriye kuko niwe yantanguye yantanguye je nari muhira numva arantelefone ngo agomba agenda mbesha ngo agomba agende hanze ndatangara rero tubona biraryoshe abantu benshi kandi bakatuvuga ati biraturuhura mu mutwe sinukuri mukomeze biratuma n'abandi baryoherwa bakumva barubahutse kuganira gukinana nabo babana umugore cyangwa umugabo biraryosha urugo vrema abo muzigirira naho bimeze gute kuko hariho bamwe ngira muhora muvana mutari ko muracana uwoga ati je sinzospera no kugaruka ariko munyuma bararyoherwa munyuma nyene bararyoga kuko barabona ko ari ibintu bitwengeje biryosha kuko ntidushobora gupostinga tutamumajije uwo muntu twayikoreti dupostinga cyangwa tureke ati postinga rare nzeme ati postinga nuko bayaryohera ariko kubona bajya bana mubashira muri ziya plank bimeze gute hari ni kwego nyine turi famille atavyo kuvuga ngo rero ngo jawe ndi wawe ndi yinjiye muce mwiruka turi ya famille igomba kuba umwe wese akamenya ikibanza ciwe cyo kubaka abakizi ariko tugomba kwisanzura nako kuko urazi yuko abana benshi bapfira kuba bataganira n'abavyeyi babo ako ntakuntu umwana muba mukinana na prank areke kukwisanzura ko kubwire ibintu ayikara cyangwa ibanga giye ariko baramaze kuguchallenginga bakavuga ati reka ngaruke ku mwana wawe mukuru ni Alas witegereje arafise igihagararo c'abantu benshi namwiza ako kantu rero uciuka mvugira ntarakavuga se ukavuga iramwiza ariko hari ama challenge horuhura ama commentaire kuri Alas bivanye na look yiwe tuvyemeranye bon ego ugasanga nyine abantu bariyadukije baravuga ibintu nyine urabizi nyine biragoye ariko Imana ishimwe abana banje n'abantu batahura kandi ibi bintu by'ama challenge babibayemwe igihe kinini barabonye jewe ivyabo bamvuga ko bitari byo niki rero nabo ntacyo bibagira cyane gusa nyine birababaza mugabo biraho tu ariko birigisha banigisha nakayika mumva wotera izindi ngo zishobora kuba ziko ziraba challenging ariko abamwe bikabashikira nk'ama message zigestandukanye kugira bafate inyigisho zigestandukanye ingo icambere no babwira umwanya abana banyu burya abana banyu ntimugire ngo ntibazi ibintu byinshi ari gihe sinzi ikintu tweze kuba turiko turavuga cyavugane Joshua nza numva vuze ngo ngo nk'ibintu ngo vya planning family yanje bwa Joshua urabiti ibintu vya planning ari Joshua alako ni mungu kadari mutu kwa Joshua ibintu vya planning hewe bose baca batwengera riwe ngumbe mama ngo nange twaba tutabizi urumva rero abana bubu nabana bakura bazi ibintu byinshi cyane munyegereze umuganirize umugira umugenzi kugira ngo ushobore kumuhanura umubwire bya bindi we
baganira n'abagenzi biwe bakibaza ngo nibyo Ego. wowe umuhe umurongo mwiza wo kumenya ukuri neza uko ari bwo Ego. hama nyene wowe wipfurize amahoro abo mubana kuva ku mukozi ku bana bawe ku mushitsi ku bantu bose hama nawe ayo mahoro aze kandi urazi yuko nabonye n'umubone wanyu yego mwamaze kumwinjiza nko muri rya twebwe n'umubone wacu ni nk'umwana mu rugo hariho baravuga ko Ego. ni nguko namwe murenza ngo umubone ngo aca yimenyera none azi yuko umufashe nk'umuntu ntumbaze wohiyo Nugusi w'agaciro niwe usigira umwana niwe Ego. atekana ibintu urya ashobora no kugiramwo pipi mu ndyamo Ego. urumva ntabahaye sumu ngo mupfe ngo bimuhe mbwa akayibaza akaca atekesha nk'amapipi Ego. rero ukaca usanga nk'umwana wawe aramugira ibindi bintu utamenya ariko mugira umwana mu rugo nawe ntihazokwisanzura nk'umwana mu rugo hama akubera umwana ariko niba wamufata nabi cyane wamufata neza nawe mbwa akaba intagondo abo wonyaze batari umuntu ukuze mu kurangiza basangize imbuga za Fanny Lavine asanzwe akorera ko zigisanzwe kugira tubandanye tumusapotinga bigisanzwe. Okay, mu kurangiza jewe ndakoresha platform nka zose. Ego. Hewe Twitter niyo yanani. Twitter ndaca ko nkayimwe mu kwezi. Akizindi zose. Ego. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, hose ni Fanny Lavine official ugashira kuri YouTube. Hama ariko hariho n'indi channel ya famille yacu ni Solution Couple muze mudushigikire ego n'umugabo wanje yiwe yitwa Nohaske Ntare ego best rapper ego gospel music Instagram na Facebook na TikTok hose Alasia wese arafise Instagram bose Alasia nawe ukora muvugira imbuga nawe ndamuvugira imbuga kuko nawe mu minsi zaratangura ku branding ibintu kanaka ya urumva rero bazana ibintu byabo tubi branding oya ntaragera niyemerewe gukora ibiganiro oya hamana mirira abantu gukoresha seka nawe ego cyane ego nziza ego umwana yambaye kabisa aramererwa neza agatsigira akagira amahoro na lengete yayo urayihanaguza bikaba fresh mota neza biranazimbutse ariko kandi na Cotex sheri wawe umugurire Cotex ya seka nawe bamaze kuvyumva ya ego seka nawe ni company kora ibintu byiza cyane kubana n'abadamu ego hajya Truafa irafise biho yayo ego abavyifuza gushika muri biho ya Truafa ngo babarire kugira ubahe na adresse imeze neza kugira babanaye babashigikira ego haro n'abandi bantu benshi banditse nk'ibintu kuri WhatsApp ugasanga sinabaza umwanya wo kukwishura cyangwa iki kandi cyaye ikintu cihuta karibu ku kazi ni muri Friends Building nimero A11 ni impande ya permanence ya SNDD FDD kuri kotebu neza neza kitaje cera cyo habona ikaze buri wese arahawe ikaze vraiment twakunda n'abashitsi ego Fanny ndagushimira cyane nanje ndagushimiye gudose ego ariko tunashimira cyane n'abakunzi ba cinema y'u Burundi kubera kurikirana cinema mwamikazi bagende kuri account ya Fanny Lavine official kugira tubandaye tumushigikira cyane afise ama aka menshi sino yarangiza ngo ndayamare nawe nyitigushaka muri kino gihe na aka kandi ufise mwamikazi Fanny asante twakoranye neza ariko nanagushimira cyane kuba witavye ubutumire bwa Anashia desa 57 ego murakoze nawe mwarakoze kuntumira ego kandi mubandanye muja imbere asante cyane asante bane baho umugisha ego izi nta kibazo ufite uragifise ahubwo izi raki izi rero n'umuntu atandukanye n'ijwi ryiwe natangaye kumubona ariko naryohewe no kumubona asante ikibazo canje nkunda kubwira kenshi kandi n'irya mbere ndakibajije pe kubera iki abasineaste bo mu gihugu cacu c'u Burundi reka mvuge la majorité abanyafrika bakunda gukina cyane bibajije kuri story z'urukundo ahubwo zingo oya urukundo usanga basi usanga ari umugabo n'umugore cyangwa umusheri n'umusheri wiwe ni kuvuga filme nyinshi
usanga ivyo bintu birimwo ico kintu arico gifata ikibanza kinini. Nibaza yuko ari kubera ko societe yacu ya Afrika ahanini hakigwaye ni mu nkundo mu ngo ya rero twebwe dukora hajyanye haba hagwaye cyane usumba ko yego kubera ko kandi nibaza yuko ari navyo sinema zoroha muri production kuronka location kuronka iki ko sinoza gukina vyandi vyo gusimba cyangwa ibiki ata buryo bisaba uburyo burebure ya ni nka kuya Nigeria kuko bahura cyangwa bakoresha cyane ibintu by'imyuka usanga bari kubakora ibintu by'ibirozi iki n'iki rero nibaze yuko igihugu cyo cyose cyangwa ahantu hose hakora ku hantu hagwaye cyane twe turacagwaye mu nkundo. Ikindi kibazo nshaka kugaruka ko ni ikibazo yari yakubajije mu ntango ariko arakubaza ukuntu watanguye abaguciye intege wavuze ni grand frère ni grande sœur yaguciye intege wewe ubwira iki abavyeyi badatahura ingabirano z'abana babo bakabaca intege bakavuga ati ivyo bintu mugiyemwo byo gukina amafilme byo gukora imiziki byo gucapa byo gukina imipira nta kamaro? Je ntiyanciye intege komtera ahubwo yagize ubwoba bw'ibyo bintu ngiyemo rero ikintu nobabwira umwana wawe mwankadre kwanza urabe ivyo bintu agiyemo mbega nibiki ubanze umuganirize uwumvirize by'ukuri yuko abigiyemo kuko ari umuhamagaro wiwe cyangwa yuko ashushe kubera abagenzi biwe cyangwa ibindi bintu kuko hari abantu baja mu mpano kanaka atari uko bazifite izo mpano ahubwo bayigiyemo kubera ibindi bintu rero uwo mwana ukabona afite impano mukurikirana ahubwo umushigikire cyane rwose ariko akaba atari impano yiwe je nkanje narakunda kuririmba mbwa ko atari impano yanje narabebye indirimbo yaheze muri studio ubonye ari impano umushigikire umutera intege kuko ni byiza cyane gukorera mu mpano yawe. Kimwe mu bintu mukora kugira ngo sinema zanyu zije au niveau international no gushirako amasutitre y'icongereza mwarabikoze kuri sinema zaheze n'ijya nshasha mwamikazi nabibonye mwabikoze. Ikibazo canje nta yindi mwaye canke nta bundi buryo mwoba mukoresha kugira ngo isinema zanyu zibandanye zijabuka imipaka? Nkuko haro abo bararavye umupfakazi naragira dubbing y'igifaransa ariko ubu naho mwamikazi turagira dubbing y'Igiswahili gusa yo ntituratangura kuzishirako ariko turazigira dubbing. No munsi hariho abantu bakeneye gushiramo imitahe bakavuga ati jewe ngomba mene imitahe muri Troafa mugabe iyo mitahe nzobamenyemwo urumva n'umutahe ukeneye inyungu izokunguka. Hari umubosi yicaye nkana ariko araturaba ndamubona uramubona kabisa ujya mu bosi rero ndashaka umugiye briefing gatoyi umubwira ati isinema zacu twozikoresha gutya na gutya zikavyara zitukungukira ngaha jewe muhi nimero yanje kuko uno munsi abakinyi nkuko wabivuze muba turiko turabiraba ivyo tubonesha amaso muba mutegemeye cyane YouTube niho musorera filme ariko hari ayandi masoko manini manini nka Netflix n'izindi mutagerako. Ikibazo kubera iki mutarageraho hama ikindi ubwo buryo mwokoresha kugira ngo filme zanyu zidandaze gusumba? je nk'icyambere novuga uwo mubosi ndamubona kweli narabaza nyaruke cyane nabwo nuko umutahe wiwe ntiwohomba ati ntiwohomba gute je nyene umuryango wacu nta kindi kintu dukora atari sinema kandi ntitubayeho nabi rero kubona tubayeho uko tubayeho twabandanya tunakora nuko biriko biratwungukira nuko ari vyunguka neza n'uwo mutahe ndamugarantisa yuko atazogira atazohomba icyo kugera kuri Netflix naco turavyifuza ikibazo tugifise ntituraronka uburyo bukwiye bwo kuronka ibikoresho vyiza kugira dutange nyine ikintu ciza nyine uvuga ati ego iki kirakwiye kuja hari baduko hariho n'abakora irerezi bagatinya kuyishira kuri YouTube babona ati ukuntu isawa ntimeze oya ndafuse bivanye n'ibikoresho bivanye n'ugwego natwe rero hariho
uburyo tutararonka bwo gukora ivyo twifuza suko zidahari cyangwa suko tudashoboye kuzikora ariko uburyo bw'ibikoresho kandi ntoza kugura igikoresho kizimvye cyane ubona yuko umenga nti uhava ucurara ubusa aho je nko mu bosi yonzanira kwera igikoresho kabisa no yikora kandi mu mwaka uza 2026 no banamaze gushika kuri Netflix ikibazo ca nyuma gihagaze kuri iyi company yanyu ni Truwafa yanditse ko breaking boundaries kubera iki Truwafa iyo Truwafa isigura iki iyi Truwafa ni family friends forever family friends forever family friends forever iyo anayo ife ni fa family muri family ni fa ego family ni fans itatu muga friend urumva sifa en fait ifa representa family rero iyo aba friends bamaze kuba abagenzi forever umva baba baye famille ni fa toujours kandi ucaptuma ubona FANNY LAVINE kajamwo yego akanako ka breaking boundaries ni ikivugo cyacu kubrizare limite ku sangangura ikubomora ibintuze uko mu kazi kose mu kintu cyose ntubura inzitizi ariko ukwiye kuba umuntu azimenagura ndagushimiye kuba uduhaye ibiganiro bibiri cyagundozi biti wanje Fanny ndagushimira cyane kuba witwavye ubutumwire kuri Anashia de 50 asante big time thank you so much ariko tugenda kuri account ya FANNY LAVINE official tugenda kuri bisinema yiwitwa Mwamikazi ni sinema ubona neza yuko ari nshasha cyane kandi ubona neza yuko Fanny yagarutse muri ya shusho twari tumwiteze cyane gose nitwa MC Gundos alongside Basfix Easy Hasta La Vista et Ja Bless ciao ciao